Nzagenda n'iminsi singiye hafi kandi sinakure cyane. Mugabo akakanya tuvugana nibaza ko ndaza kuva hano nje mu Rwanda, ejo mu Rwanda niho nzoca mbandanya. Aho ndiko ndaje. Ugiye gufata rutema ikirere. Benshi ushobora kwibaza ati mbega Alvera koko niyo bagiye. Ku bakunzi bawe na cyane bari hano. Kenshi dukunze kumva bavuga ati ngo umuntu yagiye ko mu bihugu kanaka. Alvera turagiye kumubona garuka cyane. Inyuma y'ico kibazo uraza kutubwira ati mbega ugiye mu rugendo rw'akazi canke n'urugendo rwo kwiryohera voyage nyene kugira bakunze kuvuga ati ni visite. Nk'ubu wasa ngiye kugira mariage no. Ugiye kurongorwa. Kosa ka video wivugira ati oya baranyivye imodoka. Nawe nsindi imodoka ronzo cangira mariage. Uri no kubataguha imodoka ugiye kubiheba. Oya nzokubaka. Ije barijoka nababa. Kabura. Ako manzo ndamutse mwana. Umeze neza. Ndabizi ko wacerewe cyane. Nisura mubona Alvera asa neza cyane bantu b'Imana. Numukobwa je nkunda uburyo yambara nyene. Abari umuntu abegwa ariko kandi nabibutse yuko yambikwa n'intuzenya yiwe. Shop yiwe ni mwambika. Alvera umeze neza. Namahoro. Igitondo cyari kimeze gute kuri Alvera muri rusange kumbure umuntu turamanza kumenya ukuntu yari ameze mu gitondo, ukuntu yavyuse. Ya nabyo stress nyinshi nkubona bafise urugendo urabizi nahise ibintu byinshi ndabona ngo ndagucererwa cyane sinabesha kabisa pole sana mimi kamisanga ibintu ndabikorera basira musakunzi ba Starchi bariko barabira bagenda bizeye cyane aho ubona umuntu bitamihoshe hajya ujyana umusaza ameze neza cyane nibaza yuko aza gutunganya buri kimwe cyose gamusaba kunzi ba Star TV hamadene tuganire umwanya muto dufise kugira dushore kumenya mbega Alvera agiye gufata rutema ikirere nibiki bimujanye hanze y'igihugu mbega agiye mu gihugu cyahe gamusaba kunzi ba Star TV twubaha kandi nabanagukunda cyane. Okay abakunzi ba Star TV ndabaramukije cyane amahoro y'Imana abane namwe ego hama wambajije ngo ngiye he icambere ndababwiye ngo ndabakunda kandi ndashimiye abantu bose bama bashigikira n'abaherutse kunshigikira mu gikorwa duherukamo ubushize Imana bahezegire cyane twafashe urugendo rutarugwa hafi nzogenda twegere nzogenda n'iminsi singiye hafi kandi sinakure cyane. Mugabo akakanya tuvugana nibaza ko ndaza kuva hano nje mu Rwanda, ejo mu Rwanda niho nzoca mbandanya. Aho ndiko ndaje. Ugiye gufata rutema ikirere. Benshi ushobora kwibaza ati mbega Alvera koko niyo bagiye. Ku bakunzi bawe na cyane bari hano. Kenshi dukunze kumva bavuga ati ngo umuntu yagiye ko mu bihugu kanaka. Alvera turagiye kumubona garuka cyane. Inyuma y'ico kibazo uraza kutubwira ati mbega ugiye mu rugendo rw'akazi canke n'urugendo rwo kwiryohera voyage nyene kugira bakunze kuvuga ati ni visite. Nk'ubu wasa ngiye kugira mariage no. Ugiye kurongorwa. Kosa ka video wivugira ati oya baranyivye imodoka. Nawe nsindi imodoka ronzo cangira mariage. Uri no kubataguha imodoka ugiye kubiheba. Oya nzokubaka. Ije barijoka nababa barizi. Ego. Haje n'abantu bagafashe ukundi kuntu bakavuga ati burya Alvera arinze avuga ati ntamuhaye imodoka ntazorongorwa. Ega hava bikora biri serious. Oya si imodoka se yotuma njya kubaka bakora ko hageze. Yari juste nibaza ko muri competition publicité y'ikintu runaka uragerageza ugakora mu buryo butuma abantu bariko barakumviriza. Uruno rugendo rero ni visite canke mugiye mu bikorwa by'akazi kubera ko je buri gihe banumva shaka kumenya ati mbega umu artiste wacu umustar wacu dukunda avuye hano yerekereje hanze y'igihugu mu bikorwa nyabaki kumbure dukomeze kumushigikira nko tubikora. Boreka ndagita urugendo rw'ibanga ariko ivyo nzoba ngiye mu kabiri kose bizogaragara ko ndi umuntu ari kuri social media nibaza ko ntazereka gupostinga inyuma yo mama wanje twari kumwe hajya twari kumwe azana turamutse kari bu mama inyuma yo kubura ingendesho nkuko wari ubiteze ko ushobora kuyibona ako nabonye uhindura isura uri hari imbere bon reka ndabivuga uko bivuge kuko abakunzi bagutoye abantu bashobora kubabo kubera ko mu mitwe yabo baba biteze ko bidakunze canshavura niyo ninumiye bahita babona ko nashavuye kandi byari bigoye ko nari sinkunda gukora ibintu kugira ngo nereka abantu ko like ngo nereka abantu ngo sishavuye ariko ndabyumva sinari nshavuye ariko kuko bari bumva ko nyene nibitakunda nza gushavura mu maso yabo bahise babona ko nshavuye ariko muri kamere ubundi Superbat yanyeretse yindi mpano ntari nsanzwe nizi ko ariko zigukayeti gasha uzirukura ko
Ariko bayize uraberewe. Iriya naniyo kwambika abantu irambika abantu neza. Ari vraiment sindamu Oya ndazi ko ufise shop imeze neza akakarato ni sawa. Oya ntabwo ari Alvera collection ya. Ako karato ni sawa. Nambitse na Berna Art. Yo mu Igitega ndetse. Musa hageze? Yacerewe ariko uko biri kose nivyo namubwiye agishikazi namba. Wabonye umuntu kujanye. Urajanye uriya ubwanwa. Uriya musore. Kwari umusorera. Yirutse. Ariko ujya si manager. Yirutse. Uriya yambaye amapine yirutse. Namubonye Musa. Ujya musaza ndamuzi. Ni umuntu wa mbere akora ama video meza cyane y'abaririmbyi ariko kandi nagushimira cyane. Maze kubona umuntu akora video za mbere nziza mu gihugu cyo Burundi. Mujanye. Urashaka kureke kuvuga ibikujanye. Oya just byabaye buhurirane. Byabaye buhurirane urugendo nanjye ndarufata nuko turajanye rero. Reka ndagushimire cyane. Egeri no cameraman nabonye abandi benshi nabonye mutonya wa Alvera. Nabonye uwo bita Ivete, Ivete n'umuntu mwiza sha. Nyuma yo gukora mariage byagenze neza cyane. Uyu baba gufata video. Yes, uko biri kose urabona ko agiye. Abantu tuba tuzi cyo gukora tuba duhari. Nkwereke ukuntu bifata. So, nuko. Alvera aragiye kabisa. Ingwino boss. Yes, abakunzi ba Star TV nkuko bisanzwe umuririmbyi Mpimbaza Mana Alvera Muhimbari yamaze